yego senga udasiba ariko usengere hehe mu mwuka yamba hari byari bigize igihe bitariko biracamo inzira niyo gusa injira mu mwuka usenge amen raba Imana mu mubiri wawe kuko yarifashe wenyine yihumekera mu mubiri wawe ibona ko bikwiye yuko iba mu mubiri wawe Imana mu yandi majambo Imana igendana nawe Imana ibana nawe muri byose yego wowe usenga wugurure uje mu cyumba wugari ibitekerezo uzibuka abantu wugaruye umubiri wugari kamere cyane wugari bya kamere ibyo kamere ishobora wugare runo rusengero rw'umubiri wugari runo rusengero amen wugari runo rusengero rw'umubiri hanyuma winjire mu mwuka yego uganire na data uzokwishurwa kandi muri uko kwishurwa wumva ukunze Imana wumva unezerewe Imana abayisenga rero bakwiye kuyisenga mu kuri mu mwuka amen kuko nayo ni iki ni umwuka amen ni umwuka shalom shalom bakunzi bacu ababyeyi inshuti imiryango turabasuhuje cyane tubifuriza amahoro y'Imana ngo aganze mu mitima yanyu abamerewe neza turabifuriza gukomeza kumererwa neza gukomeza kubona Imana n'abari mu bihe bibi bibabangamiye bibagoye abo nabo turabifuriza kubona Imana nta Imana itakora umuntu nta naho itamugeza ni ukuvuga ngo ikibazo umuntu wese acamwo Imana igifitiye solution hanyuma turabakiriye twagarutse kuri channel yacu kuri channel yanyu ya SPS ba official turabakiriye cyane uyu munsi twagiriwe amahirwe yo guhura n'umukozi w'Imana mwiza dukunda cyane mwebwe mushobora kuba mutaramwumva ariko uyu munsi twamuzanye kugira ngo namwe mubashe kumwumva ni umukozi w'Imana dukorana umurimo w'Imana aho dusengera rero uyu munsi yatwitabye kugira ngo aze tuganire rero umukozi w'Imana turakwakiriye murakoze cyane mumeze neza tumeze neza turashima Imana umuryango uri amahoro tumeze neza cyane Imana ishimwe cyane hanyuma tugiye gutangira mbere yuko dutangira uri umukozi w'Imana dushire mu biganza byandiho kugira ngo Imana izibane natwe muri iki kiganiro tugiye kubanamwo c'inyigisho c'ivugabutumwa karibu Mwami Yesu Kristo Mana wuzuye ubuntu bwinshi turagushimiye kubw'uyu mwanya uduhaye wo kuba imbere yawe imitima yacu tuyizanye kuri wewe amatwi yacu arakinguye kukumva umutima uriteguye kukwakira ni wowe wenyine ushobora gukora ibidasanzwe mu mitima y'abantu muri uno mwanya hari abafise ibibazo bitandukanye ariko kubwira ijambo uvugire mu mitima yabo kugira ngo bakire ugukira kwabo turagushimiye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo amen urakoze cyane Imana ikuduhera umugisha mwinshi iryo sengesho kabisa rigere ku bantu benshi kandi rigaragaze impact nini ku bantu kuko nta jambo ribera ubusa iryo sengesho ni ingirakamaro ku bazaryumva kandi rizabahindura hanyuma uyu munsi nashatse ko tuganira ku ijambo ry'Imana riri hariya mu Baroma 8:14 wararisobanuye ahantu nifuza yuko uzoza ukarisobanurira n'abakunzi bacu byaramfashije cyane kuri njewe ku giti canje narafashijwe numva yuko uyu munsi woza wasobanuye uburyo umwuka ari Imana numva ndihawe bundi busha uko ntaryumvaga rero uyu munsi nkeneye ko urisobanurira abakunzi bacu tukaripartaja n'abandi rero kaze tuguhaye kaze kabisa Imana ikomeze gufashe urisobanure n'abandi babyumva amen murakoze cyane
cano yanyu turayishimiye cyane, abakunzi ba SPCBA turabaramukije cyane. Shalom shalom, muri abantu beza, mukomeze guteza imbere uyu murimo. Kino gihe cyiza cyane cy'aho umuntu wese akwiye guhaguruka gukorera Imana. Nawe Imana yarakugiriye neza, uronka telefone nziza, gerageza gusangiza abandi ubutumwa bwiza kuri no cano kugira ngo bose bamenye Imana. Kristo imwe mu mpamvu ataraza nuko hari bamwe batarumva ubutumwa bwiza, ariko wewe gerageza nawe ukore like, ukore share n'ibindi kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare iminsi yose. Turabashimiye cyane kuba mugiye kudukurikirana aho muri hose ku isi yose. Mwumve ubwiza bw'Imana. Nta kindi tugiye kuganira, nta buhinga fise, ariko turasaba ngo umwuka w'Imana akora ibidasanzwe mu mitima yacu kugira ngo buri muntu wese yumve ubwiza bw'Imana. Amazina yanje nitwa Ndayikengurutse Joseph, ariko bamwe banyitwa Jeff, naco bitwaye, yose ni amazina yanje. Turi hano kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Karibu, Imana ikugirire neza aho uri hose. Ndabizi yuko abantu benshi dukunze kuba dufise ibintu byinshi mu mutima, selo nuko umuntu asanzwe akuze canke n'ukuntu agize igihe yumva ibintu. Buri muntu wese uko yumva muri uno mwanya tugiye kuganira, wumva ubwiza bw'Imana, wumva Imana. Kimwe mu gikunda gutera amakonfuziyo abantu canke gukekeranya ni ukumva ijambo ry'Imana hanyuma ntibarikore. Ijambo ry'Imana ntibaryiga mu kurisoma canke ntibaryiga mu kuryumviriza, ahubwo ijambo ry'Imana mu kuryiga bararikora. Nibwo buryo bwiza bwo gutera imbere mu ijambo ry'Imana. Ni gute bakora ijambo ry'Imana? Ni ugusoma ivyanditswe, wowe ukabikura mu vyanditswe mu buryo bw'inyuguti, ukabizana mu buzima bwawe, ugatangura gukora ico ijambo ry'Imana rivuga. Badutumiye kugira ngo tuganire ku jambo ry'Imana riri mu Baroma igice ca 18 ku murongo wa 14, aho Pawulo yariko arabwira Abaroma, akababwira ngo abayoborwa na mpwemu w'Imana bose abo nibo bana b'Imana. Bwana asifiwe sana. Rero tugiye kuganira mu mwanya muto, ariko ndashaka wumve kino kintu. Mwuka w'Imana ni iki? Mbega ni kubera iki akwiye kuyobora umuntu nawe ni iki? Yesu ashimwe cyane. Ndabizi ko abantu benshi dufise ibicapo byinshi ku muntu. Mbega umuntu ni iki? Ukaraba uko akuze, uko angana, ukibaza ati peut-être ashobora kuba ari we muntu. Ariko umuntu suyu agaragara, umuntu turamubona mu ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Umuntu turamubona mu ijambo ry'Imana. Mbega Imana nayo ni iki? Imana nayo ni iki? Umwuka ni iki? Umuntu ni iki? Kubera ko akwiye kuyoborwa n'umwuka. C'est vrai, umuntu akwiye kuyoborwa n'umwuka, umuntu akwiye kuganzwa n'umwuka. Imwe mu mpamvu akwiye kuganzwa n'umwuka turazumva mu ijambo ry'Imana. Mu gitabo cy'Itanguriro igice ca mbere ku murongo wa 26 turahasanga ijambo ry'Imana. Turahasanga ijambo ry'Imana aho Imana yavuze ngo, Imana iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu
ase natwe, tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Mbega ishusho y'Imana ni iyihe? Mbega Imana wibaza yuko ari iki? Kubera ko Imana yavuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu. Haleluya. Kubera ko Imana yavuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu, ikabona yuko aho umuntu abereye gusa neza ari mu ishusho y'Imana. Itanguriro 2 igice c'indwi haravuga ngo reka dusome Itanguriro 2 ku murongo w'indwi. Uhoraho Imana abumba umuntu mu mukungugu wo hasi, amuhumekera mu mazuru impwemu y'ubugingo, umuntu acaba ufise ubugingo. Umuntu acaba ufise ubugingo bivuye kuki? Bivuye yaho Imana imuhumekeye umwuka. Yesu ashimwe cyane. Ariko mwumve ngo umuntu Imana yamubumvye mu gitaka. Hanyuma hano mu Itanguriro 2 kundi batweretse ingene umuntu yagiye kuba umuntu. Kubera iki Imana itamubumbye gusa ngo ahite aba umuntu? Byabaye byiza yuko imuhumekeramo umwuka wayo kugira ngo abone kubaho ufise ubugingo. Yesu ashimwe cyane. Mbega uwo mwuka w'Imana nawo ni uwuhe? Reka dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ca 4 ku murongo wa 24 haravuga ngo Imana ni mpwemu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Imana ni mpwemu. Mbega uhora bibaza yuko Imana ari iki? Harafise igicapo mu mutwe ati Imana ashobora kuba ari uruntu rw'urugatanya rukomeye cyane, ariko Imana ni mpwemu. Imana ni mpwemu. Rero Imana ibyara ibyara impwemu. Yohana yaravuze ngo, yaranditse muri Yohana aravuga ngo ikibyagwa n'umwuka cyose ni umwuka, ikibyagwa n'umubiri ni umubiri. Kubera iki Imana itubyara mu buryo bw'impwemu. Mu Itanguriro havuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu. Ndashaka kukwereka ishusho yawe wowe muntu. Ndashaka kukwereka imaje yawe y'ukuri, naho uvuka, naho wavutse. Birashoboka utaravuka mu Mana, ariko ndakurangira aho ukwiye kuvuka ukamera ukaba umuntu wa vrai. Rero Yohana hano yaranditse aravuga ngo Imana ni mpwemu, kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpwemu no mu kuri. Ndagaragaza tuganire ano majambo mu mwanya muto. Ni hehe ukwiye gusengera? Ni hehe ukwiye kuba? Ubuzima bwawe bukwiye kuba hehe? Igicapo cawe ukwiye kukigaragariza hehe? Ariko ico no kubwira coco nuko Imana yafashe umuntu imuhumekera mu mwuka wayo kugira ngo umuntu ashobore kuba umwuka, kandi umwuka ufise ubugingo. Bwana sifiwe sana. Imana rero ni iki? Imana ni mpwemu. Ico ni cyo cambere numva no gufasha. Imana ni mpwemu. Hanyuma umuntu nawe ni iki? Yabaye umuntu ryari? Yabaye umuntu igihe Imana ifashe umwuka wayo iwuhumekera mu mazuru, abo umuntu afise ubugingo. Mu yandi majambo, umuntu rero ni iki? Umuntu ni umwuka w'ubugingo uba mu mubiri. Amen. Bwana sifiwe sana. Sinzi ko wumvise, umuntu ni umwuka w'ubugingo uba mu mubiri. Sinzi ko wumvise ako kantu kabisa. Umuntu. Ako kantu abantu bakumve cyane. Gasubiremo tukumve cyane. Umuntu
ni umwuka w'ubugingo uba mu mubiri. Ntabwo umuntu ari apparence physique, ntabwo umuntu tumubonera mu ishusho igaragara, no. Kuko n'umuntu n'Imana ntabwo ari ikintu kigaragara. Ubumana bwayo bugaragarira mu bikorwa. Imana n'urukundo, mbega urukundo ruraboneka, ariko urukundo iyo rugeze ku muntu ruragaragara. Nico gituma rero n'Imana ni umwuka, niko Yohana yatwandikiye aravuga ngo Imana ni umwuka, kandi n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu kuri no mu mwuka. Kubera iki dukwiye gusengera mu mwuka? Ndahagera wumve aho ukwiye gusengera naho ukwiye kuba. Rero umuntu ni umwuka ufise ubugingo, ukaba hehe? Mu mubiri. Kubera iki mu mubiri? Pawulo yaravuze ngo mbega ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero, ari ingoro za mpwemu yera? Mbega nawe wari ubizi yuko umubiri wawe ari ishengero ukwiye kwinjiramo ugasenga Imana? Ni ishengero kabisa. Ni ishengero. Ndakwibukije yuko umubiri wawe ni ishengero, ni ahantu ukwiye kwinjira ukaganira n'Imana, kuko Imana yifashe ubwayo yishyira mu mubiri wacu kugira ngo bidushobokere. Nuko Matayo 1:23 aravuga ngo inkumi zose ngo azobyara umwana w'umuhungu, kandi ngo uwo mwana w'umuhungu azokitwa Emmanuel, bisobanura ngo Imana muri twebwe. Mu mubiri wawe habamo Imana. Kubera iki abantu tugenda kuronderera Imana mu nshengero zubatswe n'amaboko y'abantu? Yaravuze ngo ubuturo bwaje ni mu mutima wawe. Yagenda kubwire ngo ugenda n'Imana muri wewe. Igihe wohishurirwa ukamenya yuko Imana iri muri wewe, woreka gutakaza umwanya wo kuronderera Imana aho wibaza kwiri kandi atari hirya. C'est vrai, birashika ukaba ugenda kwironderera aho wibaza kwiri kubera ko ari ugeza mu gutahura Imana. Ariko nagira nakwibira ibanga ngo Imana iri muri wewe. Imana ivugana nawe, Imana ibana nawe, Imana iri muri wewe. Ni Emmanuel, bisigura ngo Imana iri kumwe nawe. Sinzi ko wari ubizi yuko Imana iri muri wewe. Imana iri muri twe kabisa. Rero iyi Imana iri muri wewe kugira ngo igukize bya bindi byose ugenda kuronderera hanze. Haleluya. Muhorane umukama mu mitima yanyu. Imana iri muri wewe kugira ngo igukize. Reka ndakumurikire, birashuka utarubizi. Imana iri muri wewe kugira ngo igukize, kugira ngo iguhe bya bindi byose, kugira ngo ubone bya bindi byose wumva yuko ukeneye. Yasashimwe cyane. Imana iri muri wewe kugira ngo iguhe bya bindi byose bibazo yuko ukeneye. Mbega niki ukeneye? Urakeneye kumenya Imana, urakeneye gusobanukirwa Imana n'imikorere yayo cyane. Igihe rero womenya iryo banga yuko Imana iri muri wewe, wohera kukizera na bya bindi byose wabitegereje muri yo. Kuko aho Imana ibaye haba ubuzima. Ndagenda kubwira ngo muri wewe harimo ubuzima, kandi harimo nk'ubuzima bw'Imana. Muri wewe harimo nk'ubuzima bw'Imana. Iyi Imana iri muri twebwe ishoboye byose gukora bya bindi byose twiyumvira. Ariko abantu bizeye Imana nkaho umenga ntishoboye byose. Ariko ndakubwire ngo izere Imana ntishoboye byose. Rimwe na rimwe hari ibyo ubona yuko umenga ntiwoha Imana, bibwire bya bindi byose. Ntaco woyihisha Imana n'umuvyeyi wawe. Yesaya yaravuze ngo nubwo Isirayeli itatuzi itotumenya, Aburahamu ngatwemere,
ngo erega Imana ni data wa twese. amen Imana ni data wa twese, ni data wa twese, emera ikuyobore. Nico gituma Pawulo yavuze ngo abayoborwa na mpwemu w'Imana rero abo nibo bana b'Imana. amen Ni kubera iki dukwiye kuyoborwa na mpwemu w'Imana? Mpwemu w'Imana ari kumwe natwe. Abantu baracatekereje mpwemu yera. Mpwemu yera yaratanzwe, kandi yatanzwe rimwe gusa. Yesu yaravuze ngo asezera intumwa arababwira ngo icoba ciza nuko jewe ngenda, hanyuma ukugenda kwanje nkazobarungikira mpwemu yera. Uwo mpwemu yera niwe ngo azobabera umufasha. amen Niwe mufasha wawe muri byose, niwe mufasha ugendana muri byose. Aho uri ugiye gusenga usohotse, reka mvuge kano kantu, waruzi yuko iyo usohotse usohokana n'Imana. Imana ibiri kumwe nawe, uwo mwuka aba ari muri wewe, uwo mwuka agendana nawe. Uwo mwuka agendana natwe, abana natwe muri byose. yego Nibaza kino kintu, mbega ni kubera iki nk'iyo wasohotse utamenya yuko uri umunyamwuka, ahantu hose uri utagaragara nk'umunyamwuka. Rimwe na rimwe haba gutinya amaso y'abantu, ariko ntukwiye gutinya abantu, kuko wewe ukwiye kwitandukanya nabo. Wewe nturi umuntu mu buryo busanzwe, uri mpwemu amen uri mpwemu ahantu hose. Uri mpwemu muri bare wasohotse, uri mpwemu ahantu heza wahasohokeye. Nico gituma ukwiye kugaragaza ubuzima bw'impwemu. amen Sinzi yuko iyo ugiye ahantu ukwiye kugaragaza yuko uri mpwemu. Yohana yatwandikira atubwira ngo Imana ni mpwemu, n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu mpwemu. Ntukaje wivuna cyane mu gusenga ngo sinkwiye gusenga ahantu hose. Ahubwo Pawulo yaravuze ngo dukwiye gusenga igihe cyose, aho turi hose. Sinzi yuko iyo usohotse uhora usenga, uri kumwe na sheri wawe, uri kumwe n'umuryango wawe, ukora ukagusenga. Birakugora gusenga kubera ko utekereza ngo ndasenga birebire. No, iyo uri umunyamwuka isengesho ryawe ntirikwiye kuba rirerire, kuko ubuzi yuko mwuka ari muri wewe akumva. Bwana siwe sana. Iyo usohotse rero ukwiye kumva yuko ukwiye gusenga. Iyo uri mwibarabara ubuzima bwawe bukwiye guhora busenga. Aho ugiye hose ubuzima bwawe bukwiye guhora busenga. Imana ni mpwemu, n'abayisenga bakwiye kwisengera mu mpwemu, kandi mu mpwemu hawe ni shyeshye ni hajya Imana yawe iri. Ushobora kuba tuko turagendana, abantu babiri bashobora kuba ariko baragenda, umwe akaba ari mu mpwemu urundi ari mu mubiri. Kandi gitangaje, ujya ari mu mubiri araza gukritika cyane uri mu mpwemu. Kubera iki? Uri mu mubiri ntaza kubona ivyo mu mpwemu, ariko uri mu mpwemu aza kubona ivy'impwemu. Impamvu aza kubona ivy'impwemu nuko mpwemu w'Imana ari muri we, amukominika ivy'impwemu, amuganiriza ivy'impwemu, amwereka ivy'impwemu. Bwana sifuye sana. Yesu ashime cyane. Twebwe rero nk'abanyamwuka dukwiye kubona ivy'umwuka. Birashika uwo mwuka ndiko ndavuga ukaba utamwumva muri wewe, ariko yaratanzwe rimwe gusa. Nyamutara utamwumva muri wewe, ukwiye kumwakira, ukwiye kwemera akakuyobora. Uwo yemera akayoborwa nawe rero kimwe nuko aba yaremeye gucika umwana wayo. Yohana yaravuze ngo 3:16 aravuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Mbega waramwakiriye? Nyamutaramwakira, nyemerera umwakire mu mutima wawe. Kumwakira ntabwo bisaba ibintu birebire, ni ukumva yuko muri wewe hariho ikibuze muri wewe, ukavuga ngo Mwami Yesu ndakwakiriye mu buzima bwanje, umbere umwami n'umukiza. Hanyuma arabana nawe, utangura kumwumva muri wewe, utangura kumwumva akora muri wewe, utangura kumwumva agukominika. Haleluya. Ntibisaba ibintu birebire.
Pawulo yaravuze ngo wizeresha umutima ukaturisha akanwa kawe ko Yesu ari umwana. Emera wakire uwo Mwuka Wera kugira ngo akuyobore muri byose, akuyobore muri byose. Mbega ni hehe rero umuntu akwiye gusengera? Aho mu mwuka ni hehe? Igihe kimwe intumwa zigeze kubaza Yesu Kristo, ziramubaza ngo twigishe gusenga, twigishe gusenga. Arababwira ngo dusomye hariya muri Matayo 6:6 aravuga ngo ariko weho iyo usenga mbega ni hehe ukwiye gusengera rero? Ko Yohana yavuze ngo Imana ni mpwemu kandi n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu kuri no mu mpwemu. Abantu benshi ntibakiyoborwa n'Umwuka Wera, abantu benshi ntibagishimira mu mwuka, abantu benshi bashaka gushima ibintu bigaragara. Ariko iyo umuntu ayoborwa n'umwuka, ikintu cyose kibaye aracumva ko gikozwe n'umwuka, akagishima mu mwuka, akagishimira Imana. Imbaraga z'Imana zirakomeye cyane. Abantu benshi kubera rimwe na rimwe kutumva kuyoborwa n'umwuka, dukunda ngo dushime ibintu bigaragara biboneka. Kujya muhemu ataboneka nico gituma rimwe na rimwe n'ivyo dukorera ari bitagaragara ku bantu bose. Ariko wewe nk'umunyamwuka ukwiye kubona yuko Imana cyose yakoze gikwiye kugaragara mu buryo bw'umwuka, kikagaragara mu buryo buboneka, kikagaragara ahantu hose. Bwana siwe sana. Cyo gituma no gushima abantu benshi sigaye bitugora, sigaye bigorana. Abantu benshi bagashaka ngo dushime mu mubiri, dukwiye gushima mu mwuka. Kandi impamvu abantu benshi bashaka ngo dushime mu mubiri nuko kenshi batemera kuyoborwa n'Umwuka Wera. Ese ubundi gushima mu mubiri ni gute? Gushima mu mubiri ni ugushima ibigaragara. No gushima nukumva yuko amashimwe yawe akwiye guhagarara mu gihe wabonye ibigaragara. Ariko no muri cya gihe bitagaragara, Imana iba yakoze ibintu bikomeye cyane. Abantu rero bakwiye kumva amashimwe mu gihe bumvise ko waguze imodoka, ko wabyaye, mu gihe ko wabonye iby'umurengera. No, ivyo n'abisi barabigira. Niyo mpamvu rimwe na rimwe amashimwe ari make mu nzu y'Imana. Imana iba mu mashimwe y'abana bayo. Ariko amadini yarakuyeho umuco wo gushima Imana. Kubera iki? Kutemera kuyoborwa n'Umwuka Wera. Ariko abanyamwuka dukwiye guhora dushima Imana. Ni gute umuntu yoba agiye gushima Imana, abantu ngo idini rikamubwira ngo ashima umwanya muto, bakamuha iminota 2 5, ariko ndatangazwa cyane na Mwuka Wera. Ariko iyo umuntu ari mu Mwuka Wera, gushima gusa umuntu yoshima abantu bagataha bumvise Imana. Burya hariko amasengesho atishurwa no kwisonzesha, atishurwa no gufata ibihe birebire byo kwinjira muri jeni. Ushobora gushima ijambo rimwe, ushobora kumva ishimwe bigata kukizera Imana, ukumva ko usubijwe kandi utanasenze. Cyo gituma Imana yavuze ngo iba mu mashimwe y'abana bayo. Mwamadini mwe nimuve mu idini, muje mu kuyoborwa n'umwuka, kugira ngo mushitse icyo Imana ishaka. Kugira ngo mushitse icyo Imana ishaka, kugira ngo mwumve ko abantu bakwiye gushima Imana, kuko nimutayoborwa n'umwuka muzobura abashima Imana. C'est vrai, muzobura abashima Imana. Kuko impamvu muzobabura, reka mvuge kino kintu, abantu benshi bashaka ngo dukorere mu mubiri, ariko dukwiye gukorera mu mwuka.
nimutemerera abantu ko bayoborwa n'umwuka bizobavuna mu kuyobora abantu. Nushaka ngo uyobore abantu mu mubiri bizokuvuna. Ariko nureka abantu, nuwigisha abantu kuyoborwa n'umwuka bakayoborwa n'umwuka, bizokoroha cyane kubayobora, bizokoroha cyane kubarongora. Kubera iki? Nabo ubwabo bazoba barimo ukurongorwa n'Imana. Yego. Yesu ashimwe cyane. Amen. Kuyoborwa n'Imana cyo kuyoborwa na Mpwemu niyo nzira yonyine yo gushika ku byo twifuza. Kuko iyo turiko turacaho Imana ishaka turoroha. Mpwemu yera muri twebwe aratworosha. Yego. Yesu ashimwe cyane. Amen. Muhamadini mwe mureke abantu bashima Imana. Yego. Mureke abantu bashima Imana kuko niho Imana iba. Iba mu mashimwe y'abana bayo. Amen. Yesu ashimwe cyane. Rero Yesu arababwira ngo weho iyo usenga uje haruguru mu nzu yawe ukingure urugi, wugurure urugi uje mu cumba cawe usenge. Aho mu cumba ni hehe? Ni hamwe Pawulo yavuga ngo mbega ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka we. Amen. Twatanguye tubona mu itanguriro aho Imana ivuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu. Mu gice cya kabiri cy'itanguriro ku murongo w'indwi hatwereka ukuntu Imana yafashe umwuka wayo iwuhumekera mu muntu, hanyuma uwo muntu acika umwuka w'iki? W'ubugingo. Yohana nawe aratubwira ngo Imana ni mpwemu kandi n'abayisenga bakwiye kuyisenga mu kuri no mu mpwemu. Ngiye kukwereka rero ahantu ukwiye gusengera ukumvirwa n'Imana. Impamvu rimwe na rimwe usenga ntiwumvigwe, canke impamvu rimwe na rimwe usenga ntiwumve, nawe burya ukwiye gusenga ukumva yuko wasenze. Apana yuko ukwiye gusenga ngo nasenze gusa, no, nawe ukwiye gusenga ukumva. Ariko abantu bashaka ngo basenge bumvishe Imana ko basenze, bumvise Imana ko basenze. Ako kantu gasubiremo. Abantu bashaka gusenga ngo bumvishe Imana ko basenze, bayemeze ko basenze, kandi wenda Imana itari kubibona ko bari gusenga. Reka ndakubwire, Imana yo iri muri twebwe. Usenge buke usenge cyane ndakumva. Pawulo yaranditse mu Baroma 14 pardon, Abakorinto ba mbere 14 aravuga ngo iyo nsenga mu rurimi rutamenyekana gusa abantu mbwira, ariko mpwemu wanje aragira gute? Arasenga. Sinzi ko wumvise. Mu rurimi rutamenyekana ni wewe na Mwuka Wera. Ni wewe na Mwuka Wera. Ariko abantu barashaka ngo iyo umuntu asenze mu ndimi zitamenyekana baje kumubaza ngo hajya bari kurasenga gute? Wowe wari mu mubiri ushaka kumva ibyo mu mwuka. Umubiri ntabwo twumvisha umwuka, no, ariko umwuka ukominikana n'umwuka. Sinzi ko mwumvise. Umwuka ukominikana n'umwuka. Umunyamwuka akwiye kumva umunyamwuka, n'umunyamubiri akumva umunyamubiri. Umunyamubiri yumva umunyamubiri. Ntibishoboka ko umunyamubiri yokumva umunyamwuka. Ntibishoboka. Arongowe ni ko umwuka ari uza kumurongorera kumva umwuka. Yego. Umubiri wumva umubiri. Kibyawe n'umubiri n'umubiri. Kibyawe n'umwuka n'umwuka. Rero ntibikwiye ko umuntu yasenze mu mwuka wowe uja kumubaza ngo hajya warusenze gute? Narisenze gute? Narisenze mu mwuka. Yego. Kandi umwuka wanje yumvise. Umwuka ni iki? Ni Imana. Amen. Umwuka ni Imana. Umwuka wanje yumvise. Ntubaze umuntu ngo ko wasenze mu ndimi wajya kuravuga gute ngo uyu muntu ngo yatuderanjije kwezi, we yatugoye, ngo rimwe na rimwe ugasanga witwaje ngo ko nasone ngo iyo umuntu avuga mu mwuka ngo habe hari umuntu adusigurira. Ndiko ndasenga simaka ngo sigura amasengesho, no, ndiko ndasenga mu mwuka. Yego. Ndiko ndavuga mu mwuka. Amen. Ndiko ndabwira Imana yanje muri jewe. Mbega ntuzi yuko umubiri wawe ari ingoro y'umwuka w'Imana aba muri wowe. Simaka ngo ndagusigurire. Ndiko ndabwira Imana
ko mbwira imana amabanga, ko nganira n'imana. Gusengera mu mwuka nibwo buryo bwonyene bushoboka bubaho bwo kuganira n'imana, kuko imana ururimi yumva umwuka wayo. ego ese ubundi nari nkeneye ngo usobanure ukuntu umuntu yosengera mu mwuka. Ukuntu umuntu akwiye gusengera mu mwuka, naha Matayo yatwandikiye aravuga ngo weho iyo usenga, ego weho iyo usenga, ariko weho iyo usenga uje haruguru mu nzu yawe. Sinzi rino jambo haruguru k'abantu bashobora kubyumva. Uje mu nzu yawe. Mu nzu yawe ntabwo ari inzu ubamo, no. Mu nzu yawe ni mu nzu yawe n'umwuka, ni mu mwuka wawe. Ya, ni mu mwuka wawe. Sinzi ko mubizi. ego Gusengera mu mwuka rero ni ukuja mu mwuka wawe, hanyuma mu mwuka wawe ukaganira n'Imana. Niko gusenga mu mwuka, ni ukuja mu mwuka wawe. ego Ni ukuja mu mwuka wawe ugasenga. So aba hehe? Aba mu misho. Aravuga ngo uje haruguru mu nzu yawe wugara urugi. Wugara urugi. Ndiko ndavuga ingoro yawe, ndiko ndavuga umubiri wawe. ego Umubiri wawe ntabwo ari umuntu, ahubwo umubiri wawe ni ingoro n'urushengero rwa mpwemu yera. ego Aho rero niho dukwiye kwinjira tugasenga. Gusengera mu mubiri nako ni uko, ni muri cya gihe usenga ukumva urarusha. Sinzi uko wumvise. igihe usenga ukumva urarusha, Igihe usenga ukumva urarusha, amasengesho akakurambira. amasengesho akakurambira, rimwe na rimwe ugatangura gusubiramo bya bindi wavuze, bya bindi wavuze. uba uri mu mubiri. Uba uri mu mubiri. Uraruha. Nibyo kabisa. Uraruha. Tanguye gusenga ukumva urarusha, ukivuga ngo data mu izina rya Yesu, ukumva urarusha. Uba uri mu mubiri. Uzohita umenya ko uri mu mubiri Uri mu mubiri. n'ibikugendera gutyo. Ni sawa kabisa. Cyangwa ugatangura gusaba ngo Mana ndababaye, ndarushe, ndananiwe. Ushobora kuba ari situation runaka kunanije, ariko ntukwiye kwisengera mu bwo buryo. Ukwiye kwinjira mu mwuka wawe. ego ego Iyo usenga rero mu mwuka, ushobora kuvuga ngo ugiye gusenga 30 minutes, ugasenga iminsi 30. ugipfukamye hahandi ukiyaho usenga. Ushobora kuba udapfukamye hahandi, ariko ukigendagenda mu mwuka wa cya kintu wa kwa gusenga. ego Iminsi 30. Ukumva kuko umwuka aduhishurira Imana. ego Umwuka adukundisha Imana. Umwuka atwegereza Imana. amen. Rero iyo wegereye Imana, mu mwuka wawe hari ikintu bita ubusabane bwawe n'Imana. amen. Iyo wegereye Imana wumva unezerewe Imana. Iyo umwuka akuyoboye akakwegereza Imana, wumva ukunze Imana birenze cyane. Wowe rero iyo usenga uje mu nzu yawe ukinga, mbega uhora usengera hehe? Uhora usengera hehe? Impamvu ubona utarishurwa ni uko utaja mu mwuka wawe gusenga. Impamvu ubona usenga ukananirwa ukumva urarushe ni uko utinjira mu mwuka wawe gusenga. Hari akantu wavuze ngo gukinga, ngo ugende winjire ukinge, kandi watubwiye ngo inzu winjiramo ni uyu mubiri. Kuwukinga ni gute? Uyu mubiri Bibiliya itubwira ko ari ingoro ya mpwemu yera. ego Kuwukinga rero umubiri ufite ibintu byinshi ukeneye. Kuwukinga rero cyambere ni ukugara ibitekerezo byawe. ego Ni ukuba dekonegite. Ukidekonegita
n'ivyo umubiri ukeneye na kamere sinirwa ndazivuga yego kuko umuntu afise abansi batatu hariho reka mvuge kimwe ni kamere muri ivyo bitatu yego mu bansi umuntu afise ni kamere kuko kamere ivyo akunda nivyo mpwemu yawe yego rero gukinga no gukinga ibitekerezo vyawe n'ivyo kamere ishaka n'inyota y'ivyisi ushaka hanyuma ukinjira mu muka wawe ugasenga amen mbega uhora usengera hehe wewe uhora usengera hehe wowe ukurikiye ino cano wewe wumvirije ano majambo yose uhora usenga hehe ko Yesu ariko araturangira aho ukwiye gusengera wewe rero iyo usenga uje mu nzu yawe uje mu mwuka wawe usenge so aba mu mpisho imana n'umwuka umwuka ntuboneka reka ndagusabe aho hantu uri ufatire umwuka ufata icyo witwa ko ari umwuka ufata umwuka turabe kuwufata ntibishoboka ntibishoboka ko umuntu yofata umwuka nicyo gituma rero n'imana ntiboneka ariko abayisenga bakwiye kuyisengera mu kuri mu mwuka amen no mu kuri amen reka ndakubwire sinzi ibiguteye ubwoba kubera ko abarozi baguhangayikishije wewe ko umwuka ukunaniye gufata wewe ni kubera ko ubona ko abarozi bokuroga umurozi yoruga umwuka ataboneka umwuka ni iki ni imana umwuka aba muri twebwe ni imana kuko ni utuyobora kandi n'umurozi ntiyofata wa mwuka gute tufatika ahubwo abarozi baroga abanyamubiri baroga umubiri reka mvuge kino kintu kugira ngo mutacumva nabi umuntu ntapfa umubiri ya ko kantu kabisa hapfa umubiri kandi umubiri si wo muntu umubiri si wo muntu umuntu ni umwuka umuntu ni umwuka w'ubugingo ariko uba mu mubiri ni ukuvuga ngo uyu mubiri tubona ugaragara si we muntu ahubwo reka ndakwibira ibanga uzoza uhora ubyuka umenyesha umubiri wawe ngo wamubiriwe igihe kimwe nzogusiga uzubwira ayo makuru igihe kimwe wamubiriwe nzogusiga kuko jewe iwacu ni mu ijuru amena ububwira niyo uzoba wawusize wambaye ugati ndagusiga ariko nzogusiga kugira utazokwikanga ngo aransize nzogusiga wamubiriwe ko kantu ni keza cyane kumenyesha umubiri ko uzawusiga uzowusiga ivyo bizogufasha gukunda iki gukunda ijuru amen gukunda iwanyu amen gukunda iwawe wowe rero iyo usenga yinjire mu nzu ukinga urugi hanyuma usenge so aba mu mpisho aba mu mpisho aho abantu batabona aho abantu badashobora kumubona kandi ngo azogira gute ngo azoguhemba iyo wamusengeye hehe mu mpisho amen mu mpisho mbega uhora usenga gute namwe usenga ukabona ntibicamo injira mu mwuka usenga kandi niwinjira mu mwuka ugasenga ubuzima bwawe buzohora busenga amen ugusenga ntabwo ari periyode Pawulo yaravuze ngo musenge ubudasiba ariko usengere hehe mu mwuka nyamba hari byari bigize igihe bitariko biracana inzira ni imwe gusa injira mu mwuka usenge amen raba imana mu mubiri wawe kuko yarifashe yonyene yihumekera mu mubiri wawe ibona ko bikwiye yuko iba mu mubiri wawe imana mu yandi majambo imana igendana nawe imana ibana nawe muri byose wowe usenga wugurure uje mu cyumba wugare ibitekerezo uzibuka abantu wugaruye umubiri wugare kamere cyane wugare ibya kamere ibyo kamere ishobora wugare runo rusengero rw'umubiri amen wugare runo rusengero rw'umubiri hanyuma wowe winjire mu mwuka uganire na data uzokwishurwa kandi muri uko kwishurwa wumva ukunze imana wumva unezerewe imana abayisenga rero bakwiye kuyisenga mu kuri no mu mwuka
amen kuko nayo ni iki? Ni umwuka. amen Ni umwuka. Rero injira mu mwuka wawe usenge Imana, yego niho uzokumva ukunze Imana. Abarongorwa na mpwemu w'Imana bose, abo nibo bana b'Imana. Abo nibo bana b'Imana. amen Kuko iyo urongorwa na mpwemu w'Imana worohera Imana, worohera n'abantu, uroroha uroroha. amen Rero Imana ikugirire neza. Ndizera yuko hari icyo wumvise, ibi tuganiriye ntibikubere gushidikanya. Wizere Imana. Ahubwo akarorero kubu wofata tablo, reka mfate ko umutima wawe ari nka tablo yanditswe koko ibintu byinshi. Ufashe tablo ukandikako ibintu, hanyuma hakaza abantu benshi bakandikamo ibintu muri bya bindi byari byanditse kuri tablo. Muri uwo mwanya ntiwoshobora gusoma, wosoma ibintu biri furu. Shatse kubwira ngo bino tuganiriye n'ibindi byari biri mu mutima wawe, bijya byari biri mu mutima wawe bigufashe gusobanukirwa bino ndakubwiye. amen Yesu ashimwe cyane. amen Uhere ko wizera Imana. Abarongorwa na mpwemu w'Imana, abo nibo bana b'Imana. Unyemerere nibogwe na mpwemu w'Imana. Mpwemu w'Imana ni iki? Ni Imana ubwayo. Umwuka ni Imana. Pawulo ariko aravuga ngo muyobogwe n'Imana. Niwemera kuyobogwa n'Imana, ubuzima bwawe buzohora buri aho Imana ishaka. amen Ubuzima bwawe buzohora buri aho Imana ishaka. Kurongorwa na mpwemu w'Imana niyo nzira yonyene yo gushika ku by'Imana ishaka. yego Kurongorwa na mpwemu w'Imana niyo nzira imwe, siyo kugira ngo hari inzira nyinshi zo gushika ku by'Imana ishaka. Nuyoborwa na mpwemu w'Imana niyo nzira yonyene yo gushika ku by'Imana ishaka. Iby'Imana ishaka nibwo buzima bwawe. amen Ndagusubirira, iby'Imana ishaka nibwo buzima bwawe. Ntabwo ibyo ushaka aribwo buzima bwawe, oya. Ahubwo iby'Imana ishaka nibwo buzima bwawe. Kuko nzi ibyumviro ndabiyumvira ko atari iby'ibyago, ariko ari imigambi y'ibyiza. amen Kuyoborwa na mpwemu w'Imana niyo nzira yonyine imwe, siniyo kubwira ngo indwi ngo zitatu imwe yo gushika ku by'Imana ishaka. Mbega urashaka gushika aho Imana ishaka? Emera iyoborwe na mpwemu w'Imana. Wewe usenga uje mu nzu yawe, Imana iri kumwe nawe, Imana igendana nawe. Ndagushimiye cyane wewe wumvirije rino jambo ry'Imana. Unyemerere usengane nanje. Nakurangiye aho ukwiye gusengera. Ntusengere hanze y'umwuka wawe, sengera indani mu mwuka wawe. yego Wemere usenga Imana, wemere so aba mu mpisha atabonwa n'abantu bose, araguhemba. Nakurangiye aho ukwiye gusengera. Biroroshe. Emera uje mu mwuka wawe, usengane nanje rino sengesho, uvuge ngo Mwami Yesu, ndagushimiye cyane ko amaso yanje ahumutse akaba abonye inzira zawe. Aho nkwiye gusengera, menye neza ko aho nkwiye gusengera ari muri wewe. Aho nkwiye gusengera ko ari imbere yawe. None nanje uje imbere yawe. Amaso yanje arahumutse uhereye ubunyene ushitsa ibihe byose. Imbere yanje ni heza kuko uri muri jewe ari mwiza. Nani Yesu, ndagushimiye. Reka ndagusengere. Kristo, ndagushimiye kubwo bwoko bwemeye kwakira iri jambo ryawe. Ijambo ryawe ni ukuri kandi ijambo ryawe ni itara. Murikira uyu muntu wese yemeye kuza iwawe, yemeye kukwakira ngo ayoborwe nawe n'umwuka wawe. Kuko abayoborwa na mpwemu wawe, abo nibo bana b'Imana. Urakoze Mwami, ukoze umurimo udasanzwe muri ubu bwoko bwawe. Icubahiro kibi cawe, gukomera no guhimbazwa n'ivyawe iteka ryose. Urakoze cyane, icubahiro
kibi cawe amen amen shalom shalom